Iyo umuntu akubwiye igihugu gikomeye cyane ku isi ushobora kwiyumvira Amerika, Ubushinwa, Uburusiya canke Ubudagi, ariko kandi hari igihugu kimwe gitangaje cyane kurusha uko abantu benshi bavyiyumvira. Iki gihugu ni Ubuyapani. Ubuyapani bufise ubuso bwa kilometero kare ibihumbi 378 gusa, ariko kandi ikintu gitangaje nuko hafi ya 70% vy'ubutaka bw'iki gihugu cy'Ubuyapani bwose bugizwe n'imisozi n'amashamba gusa. Ivyo bisigura ko igice kinini c'iki gihugu kidashobora kurimwako canke kubakwako ibisagara binini nkuko biba mu bindi bihugu rutura. Ariko kandi ivyo ntibihagije kugira ngo igihugu cy'Ubuyapani kibe gifise inzitizi nyinshi cyane zotuma kiba igihugu kidateye imbere, kuko Ubuyapani buri mu bihugu vyibasirwa cyane n'imitingito, tsunami ziteye ubwoba cyane n'ibirunga vyinshi cyane mu mwaka wose. Iyo ivyo ubiravye wovuga ko iki gihugu kitari gikwiye kuba kimwe mu bihugu vy'ibihangange cyane ku isi. Ariko kandi ivyo abandi babona nk'intege nke, hano niho hatangurira ibanga ry'igihugu cy'Ubuyapani n'itunga ryaco ry'igitangaza, aho ibindi bihugu vyishingikiriza ku butaka bunini cyane canke ku mitungo kamere isangwa muri ubwo butaka. Ubuyapani bwo bwafashe iyindi nzira y'igitangaza kandi itandukanye cyane. Ubu bwafashe ingingo yo guhindura ubwenge bw'abantu, ubutunzi bwabwo bukomeye, aho ubwenge bw'abaturage b'igihugu cy'Ubuyapani gacitse mashine zikomeye cyane zo gukora ubutunzi, tekinoloji n'itunga rihambaye cyane rishobora gutangaza isi, aho na Amerika ubwayo ishobora kugira ubwoba ku iterambere rihambaye cyane ry'igihugu cy'Ubuyapani. Muri uko kugira ubwenge cyane kw'igihugu cy'Ubuyapani n'abagituye vyatumye havuka ibikorwa vy'ubwubatsi n'ubuhinga vyatumye isi yose ihagarara ifatira icitegererezo kuri kino gihugu cy'Ubuyapani. Uyu munsi muri kino kiganiro gihambaye cyane tugiye kwinjira mu mishinga ine idasanzwe yahinduye amateka y'igihugu cy'Ubuyapani. Iyi ni mishinga yatumye Ubuyapani bucika kimwe mu bihugu biteye ubwoba cyane, bifise imishinga itangaje cyane n'ibikorwa vyinshi vyagaragara nk'ibidashoboka mu myaka myinshi cyane iheze. Niba ushaka kuvumbura vyinshi gumana nanje muri kino kiganiro kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Infos. Niba rugambere uhanyuze ibuka gukanda subscribe kugira duhore tubana umunsi ku wundi. Ndaguhaye ikaze cyane muri kino kiganiro. Umushinga wa mbere wahinduye igihugu cy'Ubuyapani ukakigira igihugu giteye ubwoba cyane witwa Seikani 5. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1954 habaye ikintu cyahinduye amateka y'igihugu cy'Ubuyapani. Mu gihe cy'umuyaga ukomeye cyane, ubwato bwitwa Toyomaru bwarohamiye mu nyanja iri hagati y'ikigwa cya Honshu n'ikigwa cya Hokkaido. Iyo mpanuka yahitanye abantu barenga 1,100 ituma igihugu cyose cy'Ubuyapani kija mu gahinda. Aha niho leta y'Ubuyapani yatanguye kwibaza ikibazo gikomeye cyane, ati mbega twobandanya kwizigira iki kiyaga n'amato mu gihe umunsi kundi tubura bacu tubaburiye muri kino giyaga? Inyishu y'igihugu Ubuyapani yabaye oya, ntidushobora kwemera kuguma tubura bacu kandi dushobora gukora ikintu gihambaye cyane. Ahaciye hafatwa ingingo ikomeye cyane yo kubaka tano ihambaye cyane ica munsi y'inyanja. Ariko kandi igishari gitekerezo gusa, musanzwe muzi ko gutekereza vyoroshe gusumvya gushira mu bikorwa. Aha rero niho hari hagiye gukorwa ikintu gitangaje cyane, aho Amerika n'ibindi bihugu vyabona yuko uno mushinga ugaragara nk'ikintu kidashoboka, gucisha tano nini cyane ya Gari ya Moshi munsi y'inyanja. Iki ni kimwe mu bintu kugeza nuno munsi abantu benshi bataratahura. Igitangaje cyane rero kuruta vyose nuko aho ino tano yategerezwa guca hari munsi ya Tsugaru Strait, ahantu hafise amazi menshi cyane, amabuye atandukanye, aho umunsi ku wundi hakunda kuba imitingito iteye ubwoba cyane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1971 abubatsi bino tano bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Amazi yinjira mu myobo bariko barimba, amabuye menshi cyane yoroshe agasenyuka, n'akaga k'imitingito kari kabugije uno mushinga kubandanya. Hari naho ibikorwa vyigeze guhagarara kubera amazi yinjira ku rugero ruteye ubwoba, aho ubu mushinga wagaragaye nk'udashobora kubandanya. Ariko kandi igihugu cy'Ubuyapani ntikigeze gicika intege, kuko bari bafise ubuhanga n'ubushobozi bwo kuguma babandanya. Muri kino gihe baciye bakoresha ubuhinga bushasha bwo gucukura no gukomeza inkuta za tano, bakomeza buhoro buhoro imyaka myinshi cyane gushika uno mushinga uheze. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1988 Seikani 5 yuguruwe ku mugaragaro n'igihugu cy'Ubuyapani. Iyi tano yari ifise uburebure bw'ibirometero 53.85. Muri ubwo burebure 23.3 bwaca munsi y'inyanja hano mu gihugu cy'Ubuyapani. Iyi niyo yabaye imwe mu matano maremare cyane kandi atangaje cyane ku isi yari amaze kubakwa muri ico gihe. Uyu mushinga wa Seikani 5 watwaye arenga miliyari $7 y'abanyamerika muri ico gihe cy'umwaka w'igihumbi kimwe 1988.
$971. Aya yarakuvye inshuro zirenga 12 amafaranga yubatse ikiraro citiriwe George Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iki cyari gitangaza gikomeye cyane ku Buyapani bwari buhejeje guca gahigo ku gihugu ca Amerika mu kubaka ikintu giteye ubwoba cyane cyari kigaragaye muri ico gihe kw'isi. Ariko kandi Seikani 5 ntiyari iherezo ry'ubuhinga bw'Ubuyapani kuko iyi yari intango y'ibikorwa bitangaje cyane n'ubutunzi ndetse n'ubushobozi bw'igihugu c'Ubuyapani. Mu myaka yakurikiyeho iki gihugu congeye gutangaza isi mu gukora iyindi mishinga iteye ubwoba cyane. Reka nayo tuyishikire mu kanya gato cyane. Umushinga wa kabiri w'igihugu c'Ubuyapani watangaje isi witwa Akashi Kaikoblage. Mu gihe isi yari ikiri gutangazwa na Seikani 5, abantu benshi bahora bibaza bati mbega Ubuyapani buzongera gukora ikindi kintu kiruta ico. Inyishu yaje gutangaza isi yose. Ubuyapani ntibwigeze buca amatano musi y'inyanja gusa, ahubwo bwanubatse ikiraro gisa n'ikidashoboka hagati mu nyanja. Hari ahantu hagati y'igisagara ca Kobe n'ikigwa ca Awaji amazi agendera ku muvuduko mwinshi cyane muri kino gihugu c'Ubuyapani. Aha hantu haca amato menshi cyane ibihumbi n'ibihumbi buri mwaka. Umuyaga ugenda ibirometero birenga 280 ku saha. Ubu n'umuvuduko mwinshi cyane ushobora kubuza amato kubandanya kuko amato menshi yo adashobora kurenza umuvuduko w'ibirometero 150 ku isaha. Ariko kandi si uwo muyaga wonyene gusa wari kuratuma igihugu c'Ubuyapani gishobora gukora uwo mushinga kuko kano karere ni kamwe mu burere bwibasigwa cyane n'imitingito kw'isi, aho ubwato bwinshi cyane bukunda kurohama. Abahanga benshi bavuga bati kubaka ikiraro hano hantu ni ugutakaza amafaranga kuko uno n'umushinga utazoshoboka. Ariko kandi Ubuyapani bwongeye gufata ingingo abantu benshi babona nk'ubusazi, babona nk'ikintu kidashoboka. Aha bwafashe ingingo yo kubaka ikiraro kinini cyane gifise suspension n'uburemere buhambaye cyane kurusha ibindi byose vyari bihari kw'isi. Ariko kandi imbere yuko ibikorwa bitangura habaye ikintu cyatangaje isi yose. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 995 umutingito ukomeye cyane wa Great Hanshin Earthquake wakubise ako karere aho hapfuye abantu benshi cyane. Uyu muyaga wahitanye abantu barenga ibihumbi 6 kandi mu kanya gato. Ibi vyatumye abantu benshi biyumvira ko uwo mushinga ugiye guhagarara burundu udashobora gukomeza. Ariko kandi ivyabaye vyatangaje isi kuko Ubuyapani butigeze bugarukira ngaho. Abubatsi n'abaenjeniyeri b'igihugu c'Ubuyapani ntibaciye bahagarika uwo mushinga, ahubwo barawuhinduye kugira ngo ushobore kwihanganira imitingito, ushobore no gukomera kurusha uko bari babigize mbere. Aha bakoresheje ubuhinga budasanzwe butuma ikiraro gishobora kunyiganyiga gato igihe habaye umutingito canke umuyaga ukomeye, aho gusenyuka kikasha kimera nka hosoro. Ivyo vyatumye Akashi Kaikoblage iba kimwe mu bikorwa vy'ubwubatsi bikomeye cyane ikiremwa muntu cigeze gukora kuva isi yabaho. Uyu munsi gifise uburebure bwa metero zirenga 1991 hagati y'iminara ibiri. Nukuvuga uva ku kigwa kimwe ushikira ikindi hari metero 1991. Iki kikaba arico kiraro gifise suspension ndende cyane kurusha ibindi biraro vyose vyigeze bibaho kw'isi. Buri munsi imodoka zirenga ibihumbi 5 zica kuri kino kiraro kandi nta muyaga nta n'umutingito uragikomeretsa habe na gato. Umva neza, naho iki kiraro cyari igitangaje cyane, Ubuyapani ntibwigeze buhagararira hano, ahubwo bwaciye bugerageza gukora ikindi kintu cyari kirenze ico kiraro cyagaragara nk'igidashoboka imyaka myinshi cyane yari iheze. Reka tumenye uwundi mushinga ukomeye cyane waje gukurikira uyu kuko igihugu c'Ubuyapani ni kimwe mu bihugu bitigera bihagarara. Nyuma yo kusinda imiyaga ikomeye cyane n'imitingito, Ubuyapani bukubaka ikiraro kinini cyane kurusha ibindi biraro byose ku isi. Abantu benshi biyumvira ko Ubuyapani bwari buhejeje kwerekana ubuhanga n'ubushobozi bwabwo, ariko kandi iyo yari intango gusa. Ubuyapani bwaciye bufata ikindi cemezo cyatangaje isi yose, kubaka umuhora w'imodoka uca munsi y'inyanja hanyuma ugasohokera hejuru y'inyanja. Aha ni muri Tokyo Bay, kamwe mu duce dukorerwamwo ubudandaji bwinshi cyane mu gihugu c'Ubuyapani. Imodoka ibihumbi n'ibihumbi zamara amasaha menshi cyane ziriko zirazunguruka kugira ngo zive mu mujyi umwe zijya mu wundi, ibi bigatinza ubucuruzi ku gihugu c'Ubuyapani. Aha leta y'Ubuyapani yari ifise ikibazo kimwe gusa, ati ni gute twogabanya uru rugendo rw'amasaha 2 rukaba urugendo rw'iminota iri munsi ya 40. Iki cyari kimwe mu bibazo bigoye cyane, ariko kandi vyabwirizwa gutorerwa inyishu kugira ngo igihugu c'Ubuyapani kigume kiduza iterambere ku muvuduko w'igitangaza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 niho hata
hatangura kwigwa uno mushinga. Ariko kandi ibikorwa vyanyavyo vy'uno mushinga vyatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 989. Ibi bikorwa vyamaze imyaka 8 maze uyu muhora ubona kugururwa ku mugaragaro kuwa 18 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 997 nejo bundi. Uyu wabaye umwe mu mishinga yari ihenze cyane kuko uyu watwaye arenga miliyari 1.44 z'amadolari y'abanyamerika muri ico gihe. Nukuvuga ko ubu ashobora kurenga miliyari 2 z'amadolari y'abanyamerika. Uyu mushinga wari ufise uburebure bwa kilometero 23.7, ariko kandi ikintu gitangaje cyane si uburebure bw'iri barabara, ahubwo icyari gitangaza nuko iri barabara ryari rigizwe n'ibice bibiri bitandukanye. Igice cya mbere yari itano ya kilometero 9.6 iciye munsi y'inyanja, hama igice cya kabiri cyari ikiraro cya kilometero zirenga 14 kireremba hejuru y'inyanja. Ibaze ko hagati y'umuhanda hari kigwa c'igikorano citwa Umihotaru cubaswe hagati mu nyanja kugira ngo imodoka zizoshobore kuharuhukira, kandi kigafasha no gucunga umutekano w'uyu muhora mu gihe uyu muhora uzoba warahejije kubakwa. Ibaze kubaka ikigwa c'igikorano, aya n'amafaranga menshi cyane adashobora kubagwa uno munsi. Ariko kandi nkuko vyumva kubaka uno mushinga ntivyari vyoroshe habe namba. Aha hakoreshejwe amamiliyoni y'amatoni ya beto menshi cyane n'ivyuma kugira ngo bikingire inotano n'iki kiraro. Uyu munsi imodoka zirenga ibihumbi 30 zirawucamwo buri munsi, bigatuma igihugu c'Ubuyapani kiduza ubutunzi isaha ku yindi. Urugendo rwahora rumara amasaha 2 ubu rukaba rushobora kumara iminota iri munsi ya 40 gusa. Tokyo Bay Equaline ntiyahinduye gusa uburyo abantu bagenda mu gihugu c'Ubuyapani, ahubwo yeretse isi yose ko Ubuyapani bushobora guhindura ikintu abantu bose babona nk'ikidashoboka kikaba impamo. Ariko kandi naho uyu muhora watangaje isi, hari uyundi mushinga kwagize uwanyuma, ariko niwo mushinga uhambaye cyane igihugu c'Ubuyapani cigeze gikora ugatangaza isi yose kugeza kuri uno munsi. Mbere yuko tubandanya, reka mbaze ndabereke company turi kumwe uno munsi. Iyi ni Global Reality Group. Global Reality Group bagufasha kugura inzu nziza cyane mu gisagara cya Bujumbura muri quartier yose wipfuza, bagakotesha n'inzu zo kubamwo canke zo gukoreramwo nziza cyane hano mu gisagara cya Bujumbura. Global Reality Group kandi ifise ama parcelle meza cyane yo kugurisha, yaba yo kubaka canke yo kurimamwo, haba mu gisagara cya Bujumbura canke mu gihugu hagati. Iyi Global Reality Group ikotesha ibibanza vyiza cyane bigezweho canke ibibayabaye byo kudandarizamwo, ama hoteli, ama restaurant, ama alimentation, boutique n'ibindi vyinshi cyane bitandukanye. Global Reality Group ikuronderera inzu nziza cyane kandi mu gihe gito. Ufise ico wifuza mw'ivyo byose twavuze, ushobora kubarondera kuri zino nimero ziri hano kuri screen, kuri apel sanzwe canke kuri WhatsApp mukavugana. Hamwe na Global Reality Group turonke aho tubana aho dukorera kandi mu kanya gato cyane. Uyu mushinga witwa Shinkansen, uyu n'umushinga wahinduye igihugu c'Ubuyapani ukigira kimwe mu bihugu biteye ubwoba cyane ku isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 960 aha hari haheze imyaka irenga 15 intambara ya kabiri y'isi heze. Ubutunzi bw'Ubuyapani bwari ko burakura ku muvuduko udasanzwe, ariko kandi aha hari ikibazo gikomeye cyane. Abantu n'ibidandazwa vyari ko biriyongera cyane mu gihe Gari ya Moshi zari zidashobora gutwara abantu benshi cyane n'ibidandazwa vyabo kugira ngo igihugu c'Ubuyapani gishobore gutera imbere cyane. Leta y'Ubuyapani yafashe ingingo itigeze ifatwa n'ikindi gihugu na kimwe, mbega na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari bwigere zifata ico gihe. Aha bafashe ingingo yo kubaka Gari ya Moshi yihuta cyane kurusha izindi Gari ya Moshi zose zo ku isi. Abantu benshi bagizwe n'abadiplomate n'abakomeye bari baranse uno mushinga. Hari abavuga bati nta Gari ya Moshi yoshobora kugendera kuri uwo muvuduko igakomeza kuba itekanye, n'abantu bagakomeza kuba abatekanye bari mu Gari ya Moshi. Ariko kandi Ubuyapani bwerekanye neza ko ivyo bavuga ko bidashoboka ari ibintu bishobora gushoboka neza cyane. Ibikorwa vyo gutegura neza uno mushinga vyatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 959. Ibi vyatwaye imyaka 5 y'akazi gakomeye cyane. Uyu mushinga watwaye hafi miliyari amajana 380 z'amayeni y'ico gihe. Aya n'ama miliyaridi menshi cyane mu madolari y'abanyamerika kuri uno munsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 mu mikino ya Olympique muri Tokyo, Shinkansen yatanguye gukora ku mugaragaro. Iyo yabaye Gari ya Moshi ya mbere yihuta cyane ku isi kurusha izindi zose zari zihari muri ico gihe. Ico gihe iyi Gari ya Moshi yashobora kugendera ku muvuduko urenga ibirometero amajana 210 ku isaha. Ibi vyari bitangaje cyane muri iyo myaka kuko cyari ikintu
kitigeze kigaragara handi hano namwe kw'isi. Uyu munsi zimwe muri shinkaseni zigendera ku muvuduko ugera hafi ibirometero 320 kw'isaha. Birumvikana neza ko uno muvuduko wiyongeye cyane. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane si uno muvuduko w'ino gari ya moshi gusa. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane nuko mu myaka irenga 60 shinkaseni maze ihari. Shinkaseni yabaye imwe muri gari ya moshi zifise umutekano wo hejuru cyane kurusha izindi gari ya moshi zose zigeze zibaho. Iyi gari ya moshi yunguruza abantu barenga miliyoni menshi cyane buri mwaka, bikorohereza igihugu cy'Ubuyapani gutera imbere umunsi ku wundi. Uyu munsi kw'isi yose iyo umuntu avuze gari ya moshi yihuta, igihugu ca mbere abantu benshi batahura ni igihugu cy'Ubuyapani. Kuva kuri Seikani 5, Akashi Kaiko Bridge, Tokyo Bay Aqualine na Shinkaseni, Ubuyapani bweretse isi ko iyo ubushakashatsi, ukwihangana n'ubumenyi bihuriye mu kintu kimwe, bishobora gukora ikintu cyari kigaragara nk'ikidashoboka bikagihindura ikintu gishoboka kandi cyoroshye cyane. Ibi vyatumye Amerika nayo yiga kwihangana no gukora ibintu bihambaye cyane. Ubuyapani ntibwubatse imishinga ihambaye cyane kandi minini gusa, ahubwo bwahinduye uburyo isi yose yabona ubwubatsi n'ibikorwa by'ikoranabuhanga bihambaye cyane. Ariko none wewe muri no mishinga ine n'uyuhe mushinga wagutangaje cyane kurusha iyindi yose? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Niba wakunze ibikubiye muri kino kiganiro, ibuka kugisangiza abandi. Ni na hano turangirije kino kiganiro cy'uno munsi. Duhure muri video y'ubutaha hano kuri Olivier Infos.